baravuga ati uyu mukobwa arayitwara nk'abahungu ngambe twambaye tubonye yambaye akajipo n'agakanzu kubera impano nziza tugiye gutanga gusha mu mitari cyane uri kuri kwana ku giti cyo Jewe pour le moment ko nikwana ku giti cyo wanje siraba aha ndagufitiye ubwo donc ce soit kwibuje cyane baba nk'umukobwa none umukobwa amera gute none asindi nk'umukobwa biye namaze ko umuhungu baba nk'umukobwa ke none umukobwa amera gute baduza gatuzo okay nawe uri kurambesha intoki bacagira uku ndi umukobwa mugabo adasize vernis adasize inzara that's why umva aritunaguma baremba intoki bagira uku ntabyo nushobora donc umva fema so bintu bigishika donc je ne sais pas nuko kumana ntabyo nushobora ushage nefse n'aba bodyguard yo nari nkazi nefse aba bodyguard ego nefse aba danseur twajana mu concert nani mfise donc no manager urabyumva donc naragize experience quoi tu go manager nawe ugabanyijwe no mu kubivuga ibintu ngomba ndakubwira nta muntu n'umwe abizi donc ndeka gutwe yumva kuva 2019 gushika ubu bazi imyaka yaciye bazi ibintu naciyemo bazi inshuro nagiye muri waciye mu bintu byinshi bagutahura waciye mu bintu byinshi cyane apana wovyerekana kuri video mura numva ngo tugiye mu ijuru ngo Imana ngo izokwatsa televiziyo gutya ngo twereke ibintu ngo twabibona twogera kuri vya Gyna mana ya ndaciye mu bintu byinshi cyane irandyohera gusumba buri muntu wese ashobora kuyumva ashobora kubyibaza ndayumviza inshuro nyinshi gusumba abantu bose bamaze kuyumviriza so uyumviriza inshuro nyinshi gusumba abantu bamaze kuyumviriza bose urayikunda ndayikunda kandi cyane kandi nayo ndayimaranye igihe kinini ndayumviriza sivyo ego rero ukavuga jewe no kuri sinorara ntayumvirije ifo ko mu gitondo ndayumviriza ego sivyo ndavuga ati rero sinoyigumana muri private ndayisohora abantu benshi asanga barayikunze ndaryoherwa ndavuga wow ego ndayinezerwa nanje ubwanje ndaryoherwa ndavuga ati wow bwa bundi rero nayo narabatebeje Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyikazi new generation cyane mushasha. Meze neza. Yego. Twakomwe. Meze neza. Yego, meze neza. Ndibaza bibona ko nawe meze neza. Wacise umukobwa. No munsi uri special. Twaduhura yambaye ibintu nyene vy'ibijinsi. Uno musi nuko nyene bimeze ukuntu nyene kuye kuri make-up ku bintu by'ibiki n'ibiki vraiment ni bon ndibaza n'abantu barabona ko nahindutse wiyumvire gute iyo style no musi kwanza make-up uhora uyigira kangahe nkunaheruka kuyikora mu mwaka uheze ni ukuvuga ko bayifete nyabaki nenge kwifotoza ico gihe nuko go birabana na mudu mba fisi rero no musi navyuze avuga ati ndagenda gushaka ka make-up bingo byotoka gose ndagenda ndabikora waragusize ko ningohe uratse ko ndakanura cyangwa bikorera kuremera sindiko ndakanura rega sindiko kuva mu mwarago sindiko ndakubona nawe neza vrai kandi umuntu yatize make-up yambwiye ngo kirazira kuga umutwenga cyane nugo umuntu wenze fata umusere twafashe umusere data okay sindiko nza kwishobora ariko hako nimbora n'ibindi bimeze neza ni umuririmvyikazi asohose ku gikorwa gishasha ariko apare y'ivyo yarasanzwe ari umunyesha makuru uyu munsi gikorwa asohoye abantu bari baragutanarira bako bagifata ukoro nka commentaires zimeze gute muri rusange yaba muri community ndiko ndonka commentaires ziteye ubwoba mvuze ziteye ubwoba ntumva yuko ari zibi ahubwo mve ko ari vyiza cyane ku buryo nta yindi avyiteze commentaire nziza ama courage menshi donc je natanguye nyene numva umengo ni ese ariko ubu numva banshizemwo
inguvu bampa esprit yo gusubira kandi gukora iyindi utabura ikindi gikorwa ego so ari n'uwaciye avuga ati uyu muririmvyikazi si ubwa mbere ntavuge kandi ni mbere atanguye kandi YouTube yawe nayo geze ku gihumbi amakuru bayakuye nta ndirimbo zari bwaje ko nashaka ko ama vlog nivyo vyatumye igihumbi gikwiye ego nivyo vyatumye igihumbi gikwiye entre nari namaje kuyipromotinga ndabibwira abantu ati ngoma sorry indirimbo ndabaha link ndababwira ati mugire subscribe kugira ngo nzoba bambere kuyibona rero niyo mpamvu bagumye baduga nta n'ikintu cyari kiriko maze kwiyemeza baravuga ati uyu mukobwa arayitwara nk'abahungu ngamwe twambaye tubonye yambaye akajipo n'agakanzu kubera impano nziza tugiye gutanga gusha mu bitari cyangwa uri kurikwana ku giti cyawe Jewe pour le moment ko nikwana ku giti cyaje niko natanguye gushika none umunsi ndi ku giti cyaje maybe hazoshobora kuza umuntu aze kumfasha kwako ndamukeneye barahari ibintu ngomba ndakubwira nta muntu nta muntu n'umwe abizi donc reka gutwenga 2019 muri février niwo munsi wa mbere ninjira muri studio ndakora imiziki ico gihe niga muri interna mu ntara ya Gitega iyo miziki yari ingahe narakoze imiziki igera ku 8 ariko hashobora gusohoka imiziki igera kuri 3 iri nahuye n'ibintu byinshi ndahagarika ndavuga ati ibintu by'umuziki ndabivuyemo ntibagiye nivyo byatumye ntemuka mu mwaka wa nyuma ico gihe rero kwa nari nkiri umunyeshuri ntari mfise na base na ntoyi yo kwifasha nashatse guprofita iyo kazi nari ndonse kwa nari ndonse mu manager andihira studio andihira buri kimwe ngiye muri studio akamenya ingene mfungura ingene ngira iki byose donc yakomeye ikintu cyose cy'ubuzima bwawe ego nibi by'umuziki urayibona narandika ico gihe nije nifasha nkiyandikira buri kimwe hama nawe nkaja kwaje studio yiwe nkaja muri studio yiwe nkakora imiziki rero kwa nari nkiri umunyeshuri ndi mu mwaka wa nyuma ndatemuka kwera umuziki donc nashizemo inguvu nyinshi nibagira ku ishuri nibagira ko ndi mu mwaka wa nyuma ndatemuka abaririmvyikazi benshi baraza bashushe mu nyuma tukababura ni benshi cyane twatanga akakarorero niki ugiye gukora gitandukanye n'abandi ko na mbere vyagushikiye na mbere byanashikiye bisigura ko mfisemo iciko kuko si ishuri gusa ryari ryatumye ndabivamo ahubwo n'umubano wa Jewe ko ico gihe nari mfise n'aba bodyguard yewe nari nkazi nefise aba bodyguard ego nefise aba danseur twajana mu concert nari mfise donc no manager urabyumva donc naragize experience ko tuvuga manager naho ucugabanyijwe no mu kubivuga bisigura yuko tuza kwibanda yahanyu kwibuje cyane so baseriye baba nk'umukobwa none umukobwa amera gute none asindi nk'umukobwa bihe nurazi ko umuhungu baba nk'umukobwa none umukobwa amera gute baduza agatuzo nawe uri kurambesha intoki bacagira uku ndi umukobwa mugabo adasize vernis adasize inzara that's why ari tunaguma baremba intoki bagira uku ntabyo nushobora donc numva fema c'est ibintu bigishika ntabyo nushobora je ne sais pas nuko Imana ntabyo nushobora sivyo so mu nyuma bigenda neza cyane uno musi uri kurakora canke ni single person en fait single sinzi ko abantu bagerageza kugitahura iyo uvuze umuntu wese ataraba marié ari single swe kagahungu rakingana no nahura amezi atatu yonyene kwera aya banzuri kubera baye mu indirimbo mu rero oya umviriza kana monye kuri telefone yawe umviriza ndakubwira ndiko ndagusigurira kuba single bisubiye ko dafite umusheri sivyo Jewe ndi single kubera ko sindaba married donc ndacari single sivyo voilà titre yiwanje rero ndi single ninagira mariage nkagira état civil nzoba mbaye married nzoba mvuye mu busingle sivyo ariko nikibuza yuko umuntu ashobora kugira umuntu bahuza vibe wino ariho cyane umuntu duhuza yego none nashanda mwihakana kubera ariho
okay nzivuze izina so ni ya vision ufise uvuga ati ndifuza kugira kintu kuva kera nabishatse naravyumviriye no munsi ndasohoye indirimbo yanje sinifuza kugarukiza ngaha ariko ndifuza ko no mwaka uza guhera ndabataye mu bintu byinshi cyane nibaza yuko target ari yo nyene antuka kugira nsohora iyi ndirimbo byamfasha igihe kinini umva kuva 2019 gushika ubu azi imyaka yaciye azi ibintu naciye azi inshuro nagiye muri waciye mu bintu byinshi bagutahura waciye mu bintu byinshi cyane apana byane wovyerekana kuri video yo bora numva ngo tugiye mu ijuru ngo Imana ngo izokwata televiziyo gutya ngo twereke ibintu ngo twabibona twogera kuri vya Gyna mana ya ndaciye mu bintu byinshi cyane kandi byankomeje byangize ubundi muntu sivyo narayishe baranayitaye nta yo nkinafise sinzi niyigeze singira nabo ba producteur barayifuse mu mashini zabo sinzi haciye 6 mois nca ndabiheba ibyo nca mvuga ati talent ndayifise ndashobora kwandika melody ndashobora kuzitora neza reka ngende mu yindi studio rero bankorere nkuko ndabishaka numva yuko ari jewe wanyawe ndaririmba mu ndirimbo nanje ubwanje ndabifeeling umere neza cyane numva indirimbo yanje iriko iravuga jewe ubwanje irandyohera gusumba buri muntu wese ashobora kuyumva ushobora kuvyibaza ndayumviza inshuro nyinshi gusumba abantu bose bamaze kuyumviriza so uyumviriza inshuro nyinshi gusumba abantu bamaze kuyumviriza bose urayikunda ndayikunda kandi cyane kandi nayo ndayimaranye igihe kinini ndayumviriza cyane ego rero ukavuga jewe no kuri sinora ntayumvirije ifoko no mu gitondo ndayumviriza ego sivyo ndavuga ati rero sinoyigumana muri private reka ndayisohora abantu benshi asanga barayikunze ndaryoherwa ndavuga wow ego ndayinezerwa nanje ubwanje ndaryoherwa ndavuga ati wow bwa bundi rero nayo narabatebeje so ikiganiro ni open mic nikeke kajambo bwira abakunzi baje na muri rusange ngiro nabwira n'abandi bantu nyene bata yari abantu bagipinga bati reka era mavamu he d'abord aco nabwira abantu yego nimureke kunsamaza nkora akazi kiwanje ibi ntimuzi ngene nabitanguye ntimuzi ibyo naciyemo ntimuzi na target mfise niko ndaronka ama message menshi y'abantu ngo bambaza ngo urafise manager urafise umuntu yeka aragufasha ivyo muriko mubimbaze ko mubona igikorwa ca mbere mundeke rero mbandanye natsitara iyo niyo pouvoir yiwanje gushika ino saha sinkeneye umuntu ansamaza sivyo niba navuze ati okay ubu ndagarutse haciye imyaka hafi 5 sivyo ndabikomerekeyemo nkabavuga ati ndabihagariza rero ubu niba ngarutse bizigura ko niteguye mu mutima no mu bwenge sivyo no muri buri kimwe cyose cyotuma bigenda neza ifite confidence kandi rero je nagukunze kweli why indirimbo yawe urayikunda cyane kuruta abandi ego yumviriza igitondo n'ijoro cyane asante sana ndagushimire cyane bonge no twibutsa ama channel ya YouTube yawe n'ahandi ushobora gutora entre temps ushobora kumfollowinga kuri YouTube gusa nubwo ayo wanshize igikorwa ca mbere ntibisigura ko ico gikorwa ca mbere kisi ndasa ama content menshi posting kuri platform ayo wanshize TikTok y'abantu banzi cyane donc ushobora kumfollowinga ugira uzurabona n'ibindi hapa y'umuziki hama kuri YouTube naho nitwa Gyna official kuri TikTok, IG, Facebook, Twitter ni Gyna. So ndagushimire cyane ndakwifuza ibikorwa byiza ubandanye ngira imigisha hanyuma abantu bamuruke muri comment kibazo baza kukubaza hari umwanya ikiganiro open mic tuzoguhamagara ngere ubisubize umuririmvyikazi mushasha mu mwakire neza n'abagenzi banje bakwakire neza cyane ama manager bisuke bakwakire neza badukorana okay bavyuye n'aba manager baze iyo umwana akeneye amahera bataje kumusamaza batamusamaza umwana akeneye inoti thank you asante sana bye